kubizera ntukagere mu gihe cyo kumva yuko Imana itakiri yo kwizerwa canke kwizigirwa ku buzima bwawe. Imana yamara yo kwizerwa kandi yamara yo kwizigirwa. Nagira ndakubwire iherezo ryawe Yesu ni intango kandi akaba ni iherezo ry'ubuzima bwawe rizomenywa na Kristo Yesu. Your end is of the Lord. Iherezo ryawe rizomenywa na Kristo Yesu. Yaratanguye ubuzima bwawe, niko yabwiye Yeremiya. Yaramubwira nti kera cane utaraba urusoro mu nda y'abama wawe nari ndakuzi. Yeremiya yaratanguye kwigaya no kwisuzugura no kubona yuko akiri mutoya cane gushobora kugera mu vy'Imana yari mubwiye kashobora kugeramwo, ariko Imana iramuremesha nti usibye ubu ndakuzi kuva kera cane utaraba urusoro mu nda y'abama wawe. Rero nagomba kuremesha umuntu no gutera intege uwizera. Hari igihe kenshi nakunda kuvuga ko Satani afise imiyaga myinshi, afite n'ibintu byinshi akubitisha imitima y'abizera, akubitisha imitima y'abantu benshi batandukanye kugira ngo abashire hasi, abakubite hasi, abatakariza ivyizigiro byo kwizera. Ariko nagira ndakubwira birashoboka yuko ugeze ahantu hagati ntubona imbere, ntubona inyuma, mbere naho uri uhagaze ntabwo uhabona neza. You don't know the next movie of your life. Ntabwo uzi ikizokurikira canke se ikiri imbere y'ubuzima bwawe. Nta kintu na kimwe ubona. Birashoboka naho nyene, kandi biranashoboka yuko uyu munsi ubona bimeze neza, uryohewe, ufise amahoro menshi, uri mu nyishu canke mu bisubizo vy'Imana. Uvuga nti Mana ndagushimiye kuvyo wakoze ku buzima bwanje. Thank you for this gift of life. Thank you for all you have done in my life. Navyo nyene bibaho kandi ni vyiza cane gose. Imana izirema amahoro n'umunezero ahantu hatari amahoro n'umunezero. Rero nagira ndakubwire nti naho bimeze uko unezerewe, wishimye, umeze neza, ariko akandi gatima kakongera kakagaruka kakubwira ni naho wumva unezerewe, naho wumva uryohewe, iherezo ryawe bizogenda uko nuko. Iherezo ryawe ntabwo bizogenda neza. Naho uyu munsi uri kurabaho, ejo bizopfa. Naho uyu munsi biriko biragenda, ejo ntibizoba bigenda. Naho uyu munsi ufise aho urara, ejo ntaho uzoba ufise. Naho uyu munsi uri mu muryango wawe, ejo ntaho uzoba uri. Hagarika ayo majwi mu mutima. Nimba wizera Imana koko, kandi Imana akaba ariyo kwizerwa ku buzima bwawe. Nigeze kuvuga igihe kimwe ndavuga nti ku muntu asenga Imana ibikeneye yuko tuyisenga bimeze neza, tuyisenga bimeze nabi, na cane yuko ijambo ryari rivuga ngo uko ibi birushiriza kuba bibi murushirize ugukorana kwera, kwegera ineza y'Imana, kwegera ubwiza bw'Imana. Rero ugasanga bimeze uko, nagira ndakuremeshe nti do not fear. Iherezo ryawe rifise urifise mu biganza. Hano ntago bizogenda nk'uko Satani avyipfuza, ntago bizorangira nk'uko abarozi bavyipfuza, ntago bizorangira uko Satani abigomba ku buzima bwawe. Iherezo ryawe rizova ku Mana. Ntago uzopfa gupfa. Ijuru ryatumye ubaho rikakwiyumviraho, rigufise mu biganza vyawe. Abarozi ijuru ryakwiyumviriye rigatuma ubaho. Ntago uzopfa gupfa uko nyene. Ijuru rigufise mu biganza vyaryo kandi ryarakwiyumviriyeko. Niko yabwiye ni before you were formed in your mother's womb I knew you. Mbere yuko ubumbwa uba urusoro mu nda y'abama wawe nari ndakuzi. Ni kuvuga ngo wariyumviriweho mbere yuko ubaho. So circumstances, amageragezwa n'ibibazo n'imiyaga n'ibihe bigoye biri tough n'amajwi menshi yo mu buzima n'ibintu bigenda asekana navyo bitume wumva yuko ugeze ku rugero uri kure y'ubwiza bw'Imana, canke se Imana idashobora gukora ikintu ku buzima bwawe. Imana irashobora gukora unexpected thing, ikintu umuntu atari yibaza kandi atari yumvira. Ni benshi Imana yakuye muri vide, mu busa,
mu kitagaragara, mu kitaboneka, mu kidafadika, Imana ibaduza kuri top y'ubuzima bwo hejuru. Ni benshi Imana yatabaye, ni benshi Imana yongeye inguvu, ni benshi Imana yongeye imbaraga. So Imana yabikoreye bariya bose, nawe Imana ibigukorere. Imana ikugirire neza. Reka dusome ijambo ry'Imana duhagararako nk'urufatizo. Turasoma Daniyeli igice caho ca 16. Baravuga ngo nuko umwami apfa kubigera, bazana Daniyeli bamuterera mu rwobo rw'intambwe. Maze umwami abwira Daniyeli ati, Imana yawe wama ukorera iragukiza. Imana wizeye izogukiza. No mu bihe hari abantu bazabona yuko bashize akaburungu ku iherezo y'ubuzima bwawe. Yesu nadufashe cyane. Sometimes hari igihe umuntu ashobora gukora ibishoboka byose n'ingufu nyinshi cyane kugira ngo arangize ubuzima bwawe. Satani ngo arangize situation y'ubuzima bwawe, Satani ngo arangize relation yawe, Satani ngo arangize uruvyaro rwawe, Satani ngo arangize ubuzima bwawe. Ariko nimba warizeye Imana na cyane cyane ukabukorera Imana, Imana wama ukorerana ntaryo ikurinde gushigwa ku iherezo n'abadayimoni n'abarozi n'umwasatani. Imana iguhishe kandi ikunyegeze mu buntu bwayo. Reka ndakubwira ikintu kimwe, akenshi bano bantu bataye Daniyeli mu rwobo rw'intambwe bari bazi yuko bashize akaburungu ku buzima bwiwe, bari bazi yuko barangije ubuzima bwiwe. Hariyo umuntu yiyumviriye ubuzima bwa Daniyeli arabutegura. There is master planner of his life. Hariyo wari yarateguye plan y'ubuzima bwiwe uko buzogenda, ibyo azocamwo, ahazoca, ingorane ategeza kuzoca kugira ngo ashobore kuduga. Bibaza ngo barangije ubuzima bwiwe, kumbe bari kwamusunikira mu kwemerwa n'Imana, bari kwamusunikira mu kwegera Imana cyane, bari kwamusunikira mu kuduga ku rundi rugezo. Hari abantu bamwe na bamwe bazogusunika mu ngorane. Hari igihe Satani azogushira mu kibazo yibaza ngo atwaye ubuzima bwawe, yishe ubuzima bwawe, aragucafuje cyane, kumbe ariko agusunikira ku yindi ngazi kumbure y'ubuzima. Hari igihe rimwe na rimwe Satani azibaza yuko ariko aragomba kukwica, ariko arikagutera kwegera presence y'Imana cyane. Daniyeli asengera mu rwobo rw'intare, yuzura ubuntu bw'Imana n'ubushobozi bw'Imana. Intare ziramutinya, ibyari kumwica biramutinya. Nagira ndakubwira, your end is of the Lord. Barashobora gukora ibitandukanye ku buzima bwawe, barashobora kuvuga yuko utazokunda, barashobora kuvuga ko atawuzogera, barashobora kuvuga ko atacu uzopfa kugerako, barashobora kuvuga yuko ataguzokira iyo ngwara urwaye, barashobora kuvuga ko atacu uzotunga mu buzima bwawe, barashobora kuvuga ko uzopfa ukenye, barashobora kuvuga ko uzopfa atacu ugezeko, barashobora kuvuga yuko uzopfa uko abo mu muryango bose bakavuga nti uragiye, n'abavyeyi bakakuvuma. Ariko nagira ndakubwira ko umuvyeyi ashobora kukuvuma nk'umuvyeyi, ariko Imana ikakuvumura. Yesu nadufashe cyane. Nibyo imivumo y'abavyeyi irakurikirana kenshi ku bavumwe, ariko hari yindi grace. There is another grace, super grace of God. Yezi imitima, amaraso yejeje ibyaha ntabwo yunanirwa no gukuraho umuvumo. Yesu nadufashe cyane. Hari ubundi buntu bw'Imana budasanzwe bweza imitima yacu. So let them talk. Reka bavuge katacu uzovamo. Keep on being faithful to your God. Bandanya kuba umwizigirwa ku Mana yawe, bandanya guca bugufi, bandanya gukora, bandanya kwavansa no kubandanya. Keep on going higher, bandanya gutera imbere. Hanyuma bunyene bavuze bazohindura amajambo, bavuge nti inzoka imaze gukomora Paulo mu kizinga Patimo. Abantu benshi baravuze ni idacugwa nkunzi iramukoreyeko, idacugwa nkunzi turabe ko aza gukira, iramuhanye turabe ko aza kukuhivana. Ariko nagira ndakubwira, Imana yacecekesheje amajambo y'abantu mu gukora igitangaza kidasanzwe. So ntuhagarike gukora ikintu na kimwe. If you go down, you are doing favor to those who wants you to go down. Niwaja hasi mu bantu baba ariko baragushira hasi, ukemera kuja hasi, uzoba uriko urafasha canke se uterera babandi bipfuza yuko uja hasi. Keep on walking while bifuza yuko utabandanya gukora. Bandanya gusenga Imana mugihe bifuza yuko utabandanya gusenga Imana. Bandanya kwizigira Imana mugihe bifuza yuko utabandanya kwizigira Imana. Bandanya gusenga mugihe batifuza yuko bandanya gusenga. Imana niyo kwizigirwa,
izogufasha. Iherezo ryawe rizova ku Mana. Nitezuwera Justin niyo mwari kumwe mu kiganiro. Reka ndagusengere Mwami Yesu agufashe kandi agushoboze kandi akwambike inkomezi ku rugero rudasanzwe. Mana, ndasengeye uyu mwene data yaraciwe intege n'amajambo menshi yo mu muryango, abamututse, abamuvumye, bamubwira ko ataca azovamwo, kazopfa ari umukene. Aracika intege n'amajambo ariko arumva, usibwe n'amajambo gusa Mwami, n'ibihe byonyine arimwo by'ubuzima byaramuciye intege. Imiyaga myinshi, ibimuhiga byinshi n'imurondera byinshi byara discourages umutima wiwe. My Father, mwongera izindi nkomezi n'ubushobozi bwawe, mwongera imbaraga zawe. Open doors of his life, open doors of her life. Ugurura imiryango y'ubuzima bwiwe. Emera yinjire muri robot y'ubuzima bwiwe. Emera yinjire mu mugisha wiwe. Emera yinjire mu masezerano yiwe. Emera yinjire mu kugira neza kwawe. Emera rengane agere ku yindi ntambwe y'ubuzima. Mwami Imana, ntibizogende nkuko Satani yipfuza ku buzima bwiwe, ariko ubugombe bwawe buze bushike ku buzima bwiwe. Mwami Imana, ndabizi nta hantu udashobora gukura umuntu, nta naho udashobora kumugeza. Reka umufate ukuboko kandi umushigikire. Mwami Imana, bari bipfuza ko amaramara, abarozi bamuroze, abadayimoni bamuhiga, barushirize kumubura, arushirize kwa avansa mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mwami Yesu abaho umugisha kandi Yesu arushirize kugukomeza. Turungikira ubutumwa abandi barushirizwa guhezagirwa no gusharinga, partage, option subscribe kuri YouTube, option na follow kuri Facebook. Mwami Yesu abahezagire cyane. Umuntu wese agira icyo akoze kuri kino gikorwa Power of the World. May God bless you. May God will reward you. Imana iguhezagire kandi iguhereze ico umutima wawe wifuza kandi rushirize kugukomeza wewe ukora ikintu cyose no gupartager n'ibyo ari byo byose. God bless you. Umugisha Imana bane nawe.